abajournaliste ndabagarukeho bamwe si mwese mugabo abafatiye hagati bakavuga inkino twatsinzwe mugabo ntibavuge izo twatsinze aho nyene president Shaka twatsinzwe na Egypte mugabo natwe twatsinze Sierra Leone twatsinze n'Ubuganda Coupe d'Afrique rimwe ibihugu byinshi ibihugu 37 muri 37 twe tukaronka ikibanza cya 12 kuri 12e place none kuri 12e place twarakoze twewe abazi by'inkino ziwacu vraiment baradukeza ntibahema kudukeza ko kuronka kijya kibanza twari twaye abakinyi bacu nabo gukomera amashi. Yes, ntangure ndabaramutse ku mpande zose zigiye zitandukanye. Muhamuzi yuko Rinox TV tubaha ibintu bimeze neza cyane. Ndi kumwe na Ngoga Patrick benshi muramumenyereye aho ari umuntu yitwara rikugwaruka reka mbere mu Burundi hose ariko reka dutangure kumeze neza. Namahoro. Ibisi mbere myinshi. Ego. Ibisi myinshi. Twatewe tekwa Rinox TV urabona tugusanze kuri biro aho musanze mukorera Fondation Ngoga Patrick ariko abantu baca bibaza rero nababimbaje ati Fondation Ngoga Patrick muri rusange cyane mu majambo make duhereye aho iryo Fondation Ngoga Patrick rihari gute canke risanzwe rikora gute ko twumvamo n'izina ry'aho murakoze cyane Jenny Ngoga Patrick president fondateur wa Fondation Ngoga Patrick Fondation Ngoga Patrick isanzwe ifasha abagendana ubumuga yego nama Ngoga Patrick nyene nawe asanzwe agendana ubumuga aho beshe tunazi yuko hariho nirindi twitwa ko ari izina Fondation FC ariko tuko turumva Fondation Ngoga Patrick na Fondation FC Fondation FC yoyo yaje gute Fondation FC ni equipe yari yavukiye muri Fondation Ngoga Patrick mugabo no munsi Fondation FC ni Fondation FC ni equipe turashoboye FC y'abantu bagendana ubumuga ko twashizemo nabo hanze ntitwashimye kugumiza amabo muri Fondation gusa twashimye gushiramo nabo hanze ya Fondation duca tugira equipe turashoboye FC y'abantu bagendana ubumuga aho ubona yuko tunabukenze kubera mu gihugu cy'u Burundi cyose ubona yuko ari wowe wazanye twokwitwa ko igikorwa cyo kugira ufata abantu bagendana ubumuga mu Burundi hose ubegeranye duca tuza rero nka Fondation Ngoga Patrick ari wenyene Patrick kwegeranya abo bantu byarakoroheye kugira duca tuza rero no muri Fondation FC sicoroshe kwegeranya abantu nk'abaje bagesanzwe bagendana ubumuga mugabo je byaranyoroheye ko nari nsanzwe umuganga w'abagendana ubumuga ndi orthoprothesiste nije nabakurikirana ingorane bafise ku maguru habo kubakorera amaproteze habo kubaronsa tujya dusheze rurante habo kubaronsa amabeki ubona byose rero twaba turi kumwe mu buzima bwa minsi yose hama bigatuma muri abo bamwe mbasha kubumviriza nkumva n'ingorane bafise niho havuye iciyumviro cyo kuba nogira ubwo rukino rw'abagendana ubumuga twarabonye amafoto yasirikiye uri kurafasha abana ubaha tujya bagenderako nibuka mwe wahari Bubanza igikorwa nk'ico ko watangurira he Bubanza ku bana batoyi ahandi mu zindi ntara naho byifashe gute twe ntitubikore Bubanza gusa turamaze kuzunguka igihugu cyose nta ntara nimwe tudashikamo turafise aba point focal basanzwe baserukira abagendana ubumuga mu ntara nibo batwitura bakatubwira ati burya mu ntara ya Karuzi muri commune Shombo mu ntara ya Kirundo Ibugabira turafise umuntu ari ntaho nikora abantu bashika kuri batanu bivana nabo baronse hama bakatubwira ati burya barakeneye dusheze rurante abakeneye amabekiye ni 10 abakeneye amaproteze ni 3 gutyo siva ingene n'igiharuro baronse hama natwe tukaraba uburyo dufise tukaja gufasha abo bantu Fondation Ngoga Patrick hariho nyene Patrick ngoma ndarisubiramo ariko
kugira umutwaro wo gufasha urwaruka rugendana ubumuga atamahera bagusabye ukabaho nyene ku buntu muri wewe ubwo ntuvuga ati reka menyereze muge ikindi gihe nzobaka amahera oya nta umuntu ahabwa ni commune yiwe agahabwa kiriya gipapuro ca ntaho nikora ijya attestation d'indigence nta mahera woja kumusaba ko natwe tubikora twarigeze kuba dufashwa na rero muri wa mutima ko umuntu agendana ubumuga ni mugenzi wanje mugabo aho dutandukanye nuko we hari kuronka ico kintu kimugora nimba ari proteze nimba ari orthese nimba ari chaise roulante ari bekiye wewe arashobora no kuba atazi aho bibarizwa mugabo jewe muri wa mutima nyine w'urukundo nababwiye nico Imana idusaba gufasha abagenzi wawe mu mubabaro ari mu babarane nawe Perezida duheruka kubaherekeza vuba mugira mugane mu gihugu ca Egypt mugira murire indege mugira mufatire utemi kirere aho ubona yuko mwari mugiye mu nkino zitandukanye z'umupira w'amaguru bagendera ubumuga ariyo Fondation FC reka rero tuze kuri Fondation FC kuja hanze mugiye mu ico gihugu tuze kwanze no wari wabiciye ko gatura bitubwira aha amwarakinye amahiganwa agiye atandukanye barashobora gutsinda mbere baranaronka n'amahirwe yo kuja hanze reka rero kujya mwanya nyene mwuriye twe twari hajya twe twashitse mufashe mwuriye indege abakinyi bawe bari bameze gute batarashika mu ndege kwanza abakinyi baranezerewe cyane aho nabona ko ryari n'ijyambere bayuriye ego abenshi ryari ryambere baranezerewe kumva nk'umuntu yavukiye Karuzi akakurira Karuzi agashika ibujumbura hama nyuma y'ukwezi kumwe agaca yurira indege burya si coroshe yarafise umunezero bari bafise umunezero ntangere barawerekanye bamwe bararira kwera umunezero hama turaja gukina muri Coupe d'Afrique ariko ndashaka equipe nationale bajya nabo ijya ni selection yari twagize mu ma equipe y'abagendana ubumuga ko turafise ama equipe menshi mu ntara za ruguru na equipe y'Ibujumbura twaragize selection turakuramo abakinyi bashoboye kwitwara neza kugira tugire umugwi serukira gihugu w'abagendana ubumuga niwo waserutse niwo wagiye Cairo kandi bitwaye neza abajournaliste ndabagarukeho bamwe si mwese mugabo abafatiye hagati bakavuga inkino twatsinzwe mugabo ntibavuge izo twatsinze aho nyene president nshaka twatsinzwe na Egypt mugabo natwe twatsinze Sierra Leone twatsinze n'Ubuganda twibutse n'abantu ko abantu benshi bari bazi yuko mugiye gukina na Egypt gusa mugabo ntibari bazi ko ari izindi match mwakinye Coupe d'Afrique rimwe ibihugu byinshi ibihugu 37 muri 37 twe tukaronka ikibanza cha 12 ego kuri 12e place none kuri 12e place twarakoze twewe abazi by'inkino ziwacu vraiment baradukeza ntibahema kudukeza ko kuronka kijya kibanza twari abakinyi bacu nabo gukomera amashi si coroshe urumva nyine nk'abantu ari ubwa mbere ba voyage twara begeranije urazi ko bari bagize iminsi bari muri local twashaka uduha kantuza ka historique gatoyi mushorera indege mugiye muri Egypt uko byari byifashe mbere n'ibihugu mwagiye murahura bindi kwa hari abiyumvira ati mugiye gukina n'igihugu kimwe batamenye yuko mwakinye n'ibindi bihugu kuyizindi match zikurikira twarakinye n'ibindi bihugu bitari bike twe twakinye inkino zitanu muri izo zitanu twatsinzwemo zibiri twatsinzwe na Egypt dutsindwa na Nigeria mugabo natwe twatsinze Sierra Leone dutsinda Ubuganda tunganya na Kenya muri desomene twamazeyo kandi twarakurikiranye n'izindi nkino twaranize ibitari bike ubu tugiye gukorera ko nibaza ko muri ico kibanza ca 12 tuzomanuka
tukisanga turi ku kibanza cya gatatu canke cya kabiri canke kuri finale tunabakeze gose ariko president nk'intambamye muri des semaines gukina inkino zitanu ntibiba byoroshe byaraboroheye ego cane abanonotsi bacu abakinyi vraiment bameze neza abakinyi bacu baracarira bato par rapport y'abandi twariko turakina baritwaye neza nibaza ko uzobibona mu ma video atandukanye baritwaye neza barakinye neza experience gusa niyo yatugoye hato ahandi ikindi cyatugoye ni amasaha twagiye dukinira ko urabona hariya twarakina mu ijoro nk'iyo match twatsinzwe ya Egypte twayikinye isaha 4 z'ijoro kandi mwakinye tugishikayo ama projecteur hari umwana batamenyereye gukinira ku matara umva ibyo byose byaratugoye hama urumva klima ugishika ahantu nkarya muri Egypte ugaca ushikira kuri hoteli mu nyuma ejo urukino sicoroshe mugabo turashima Imana ko byagenze neza twagiye neza tugaruka neza atawugwaye bimeze neza abakinyi bameze neza hari ikintu uri kuratubwira cy'aba journaliste bashoboye kwandika ku mbuga ngurukana bumenyi bandika yuko mwatsinze ibitsindo 10 kuri 2 bijya bintu nkamwe mubibonye kandi muzi ko hari ibindi bihugu mwari mwakinye mukabitsinda mwabyakiriye gute twaratangaye mu bandi tuvuga ati none uyu mu journaliste ko yabikwiragije atarabye izindi nkino twakinye ifoke tumuhamagara akabona tukamwereka urutonde inkino twakinye ibyo twatsinze nibyo twatsinze yego President je ndumva ko bikomeye cyane ariko tunagushimira kubera ni intamba mu rugamba yego z'abagendana ubumuga aho ari rya mbere mushoboye kuvoyaje mukagenda ubona ku zindi nkino zikurikira byifashe gute mbe muzosubira kuja gukinayo canke birashobora kubera mu kindi gihugu 2026 birashobora kubitegura bikabera mu yindi pays itari Egypt mugabo twe kubw'iwacu ni intambwe ikomeye kuba twarashitse muri Coupe d'Afrique nk'abagendana ubumuga equipe yacu yari imaze umwaka abandi baragize plus de 10 ans hama twe tubashije kuronka ikibanza kigira 12 mu bihugu 37 si coroshe byari byandikishije umva twe tumaze kuza tukaza imbere ya Cameroon tukaza imbere ya Senegal tukaza imbere y'u Rwanda kuri twebwe ni ntambwe ikomeye yego President nigiki mwize mw'ibyo bihugu canke nigiki coba carabagoye naho mwaturuka ko ari by'abagoye ariko hari ibyo byarabagoye mudashaka kuvugira ngaho imbere ya yego ariko ni biki mwize mbere mwavuga ati ibi twize dushaka no kuzobyigisha abandi twasize mu gihugu cy'u Burundi ni byinshi twize burya mu ndwi zibiri yaba jewe yaba na koca twama mu maformation atandukanye ko hajya twakinda mu ijoro mugabo ku murango hari abantu bari baduteguriye ibyigwa twabwizwa gukurikirana muri iyo minsi twamazeyo turafise bitari bikeya tuzokwigisha abagenzi bacu mu nkino z'abagendana ubumuga twarazanye n'ibitabo birimwo amategeko agenga urukino rwacu kugira natwe tuzabashe kwitwara neza mu nkino zizokurikira President tugushimire cyane n'ibyishobora kuri atubwira ariko ikintu mvuga nuko nohereza ko aho ubona yuko umugwi wanyu ari wo serukira igihugu cy'u Burundi aho ubona yuko ko abandi bitwaza abakameramana abafotographe ariko mubona ko mwebwe ntabo twabonye muri ico gihe n'ikihe kibazo cyari cyabaye kugira ntimwitweze abantu baguma berekana ku mbuga ngurukana bumenyi ibyo murimo ku mwanya wa rawuzi mon frère Joel ni uburyo ntibwari ikirenga bwo kuba twobasha kuba twofata dutware umugwi w'itangazamakuru byaratugoye ico nticabashije kuboneka ariko twizere ko ikindi gihe bizaba bimeze neza tuzaba twariteguye bihagije hama tuzohora tujana n'abajournaliste
Perezida urakoze cyane tugushimire cyane. Murakoze cyane. Twibutse abantu ko Fondation Ngoga Patrick ni mu Kigobe mu biro iri ariko no mu gihugu kigiye gitandukanye hari amabiro agiye atandukanye. Ariko perezida kugwaruka bwo mu Burundi hose agiye atandukanye. Nyene cubahira umukuru w'igihugu niwe yamye avuga tugwaruka. Ibikorwa rushize ibikorwa imbere twoshika kure. Ariho namwe ubona kugwaruka gwashitse Egypt no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Akamu kukitabira nkawe mu mwaka umwe ukaba ugiye hanze bero kuvuga ati nyine cubahiro yarashoboye kutubwira ubutumwa nk'ubu. Nyine cubahiro ntiyoba yaraguhamagaye akakubwira ati burya kubona ugiye gukinira hanze n'iteka ridasanzwe. Yabanje kuntera intege mu mwaka uhetse aho nagirirwa ubuntu bwo kuhura nawe. Tugira ko dushimira leta mvyeyi, leta nkozi na nyene cubahira umuvyeyi wacu ko bafata abana bose kumwe. Ntibavuga ngo ujya ngo agendana ubumuga ngo uyu ngo arakomeye. Twese twisanga turi bene Burundi kandi tugashigikirwa kumwe. N'ubwa mbere mu mateka y'u Burundi hagurutse umugwi w'ikiragihugu w'abagendana ubumuga bashika ku bantu 25 cicoroshe berekeza Kairo muri Misiri. Ico rero tubikesha uburongozi bwiza, tugashika mu gihugu tukakirwa n'ubuserukizi bwa ambassade y'u Burundi bakatwakira gushikaho inkino zacu, gushika naho umwubaho ambassadeur aza kurorera inkino zacu niteka. Abakinyi bakinye baryohewe kwera babona bubahwa twari twicaranye bagiye batandukanye. Bijya rero byarabatera intege kuba baratubaye hafi. Imana ibahezagire cyane, ibaduhere kuramba. President nawe Imana iguhezagire gushikane kure mbere guhe kuramba kubera iki gikorwa si umuntu wari wese ashobora kugikora ko waragikoze. Ngoga Patrick tukubwira ati Imana igushikane kure cyane. Amen. Tugushimire cyane President. Murakoze cyane. Kandi tugushimire kubona abana twakiriye kuri biro yawe. N'iteka ridasanzwe. Murakoze cyane. Murakoze.